basi ndirimbira kakaririmbo numva ijwi ryawe kakaririmbo kawe urukundo ruracariho urukundo ruracariho tumwe mu bashobora kubyemeza sinarinzi ko byoshoboka muri iki gihe guhura n'unkunda nk'uko ubikora urukundo ruracariho ndumwe mu bashobora kubyemeza sinarinzi ko byoshoboka muri iki gihe guhura n'unkunda nk'uko ubikora ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wewe nihebeye ndagukunda reka mbikubwire isi yose ibimenye ko ari wowe nihebeye ruracariho ruracariho nkunda ukuntu unyitaho umpa agaciro nzagukumbura nzagukumbura sheri nzagukumbura cyane rwose nzagumuriwe nukuri sinzohinduka sinzohinduka nanje sinzohinduka kuri uzabukora tuzoshika ku ndoto zacu rwose twereke isi yose ko urukundo rukiriho basi urakoze cyane ukunda When I wake up in the morning, mind in my head, iyo mbyutse mu gitondo, lakini nimvira gusa. Ubuzima nitanje mumuji, biragoye. Uhuru n'abakuvuga neza n'abakuvuga nabi. If wewe uzoguma mu kazi, vraiment akazi kazokwica man. Turafata akanya ko gusohoka ujye ubuzima nk'abandi uzohava usanga bapfiriye mu kazi so urabona we man we kuva kera burya hari ikintu nakubonyemo ufise impano kandi impano kuva kera urabona ko wazana ibintu by'amakamera yapfuye ku ishure ariko urabe n'ubu ibintu by'imashini ubwo mukora akazi ni sawa imiziki urakora none man ubona ko kazi we bipanze gute ku kazi twe biragenda hanyuma muhungu ubuzima buragoye burya ni hatari no mama ni uzopfa uzopfa gusa icyo ndakikubwira kubera akazi kubera icambere mu buzima ego gukora ni sawa ariko ukamenya n'umwanya wo kwita bo sindaka kwitaho mugabo sha amarondero ya kera cyo kimwe nayo uyu munsi ubwo bunebwe bwawe no kwishuri ni kwa rumeze kandi cyatanguye ko niyo mpamvu utabandanije kariyeri yawe y'umuziki mani ntibyari kunyorohera uzi yuko je mbonye n'ahantu umuntu afashe mikoro muri eglise nashobora kumva ndiko ndajugumira kuko mengo ni gisasu Saddam Hussein ateye so none ubona bikorohera mu kazi kawe ka misi yose ku kazi nyene ku kazi wa muhungu we ibintu byacu biragoye by'ufundi urabona hari kuntu usanga wakira indirimbo ugasanga wakiriza bakitwa ugasanga wakiriza basani ugasanga wakiriza burya kugira ngo umuntu aronke uyu mwanya wo gutanga ikiganiro nkuko ngusohoke n'abagenzi bimwe byakeye asha sinzi ahubwo wewe ubu barizwa mu biki we make wabaye unyihanganiye kugira ngo uze ngaha asha niwe muntu wa mbere naho nyene nyene mu bisanzwe za sambusha zo kwishuri nizo nibuka nkavuga ati bya muhungu sinaka kumwitaba kabisa
oya ndabizi nta mutima mubi urazi twari tubanye neza vraiment haba mu vyigwa haba mu ibintu byose twari tubaniye neza hama je mu bisanzwe akazi nkuru mu minsi man je niko twanje nyene ibintu bisanzwe biraho wararongoye reka cyo kurungura reka kubimbaza nk'ivyo ubona no bikora gashamwe iyi minsi kumengo n'ibiciro byaraduha umucero ugeze ku bihumbi bibiri umucero umwe wa nyuma so mugabo gusa ndiko ndavyumvira imana ibikunze bizocamwo ni bukewe ibintu biguma biduga kabisa biguma biduga n'umwanya wo kwicara ubu waraduze ugeze mu kirundo biragoye kugira ngo umuntu mubone yicaye atasheka arakora ariko araryohewe muri iyi minsi kigiye tugezemwo bisaba ujane na vision ugiye kwicara usanga abantu bagutaye hariya uracyakorera mbere hajya muri Victor muri Victor niho dukorera twari kugira ngo dushitse indoto z'abantu bamwe byarananiye gushitsa abaririmbyi cyane cyane ko wa mwete wari ufise kuva kera no kwishura ndizera n'ubu niko bimeze urazi kivyerekana ukuntu nyene ubona umwanya ugoye burya nujya mwete wo kwitwararika ibintu by'abantu indirimbo z'abandi ni warongora aho bizaba bipfuye kubera ko uzora mu kazi bibagiremo inshingano z'urugo kazoba kabaye tamani we ni hata iyo nduwerewe Jeffrey mba numva ndi muri mood nyene urashobora kunyibagiza ibibazo byinshi mbafise Jeffrey mu bintu bya ndabikunda ahubwo mba nshaka tuze turapanga map nubwo atakanya office tuze turabona na kenshi tuganira ibintu nk'ivyo mwana reka ni hatari ubuzima Beki kina ni mama wamusize ameze gute yari ameze neza gutama ayo makuru bameze neza n'abandi bose baraho bambwiye ngo ndakuramo ukishana ndabakumbuye mana yanje narabahebye ne kuminga nyine urije n'ukuntu kandi araba nyine iki kigo cyose oya umvirize ni bisante areze umviriza gaha ni bisante areze turi babiri urabyumva kandi wumve nyine wisanzuye ni karibu icyo uzoshaka cyose ntuze wigere ukimburana mpari urumva icyo uzokenera cyose uzokora ukinsaba nta kibazo ubundi nka mama wawe nubwo ntari mama wawe ndi kuzine wawe ubundi nka mama wawe ikibazo cyose uzogira uzokenshikiriza ndagushimiye cyane imana yo mu ijuru nyine izokumpembe oya umviriza turi famiye nkoze icyo nategerezwa gukora ibyo rero n'ibisanzwe imana iguhezagire cyane duhezagirane mwiza When I wake up in the morning, mind in my head, iyo mbyutse mu gitondo lakini nimvira gusa hama rero mwiza hari ikintu nibagiye kukubwira burya ibi byose twavuze burya ntibyari bibisumbya agaciro ko nicyo gikomeye cyane urabona iki gisagara turimo cyuzuyemo ibishuko byinshi kandi cyane burya si cyo kimwe na hariya wahora uzobona abantu benshi baza baguhenda baguhendesha ibintu amatungo amahera nawe rero ntuzovyiteho ndagusabye ana yandero yayindi nyene ufise imwenzi abari uzogumana ana ko tubanga ha turi babiri duhakwa kungana sino kugira ngo uzonda kumpanira ngo ntureke kugira abagenzi ariko uzomenye ko witwara uzomenye ubwenge uravyumva hama kandi sinkunda abantu batahijo kiretse wamenyesheje ukambwira ivyo urimo kandi nkumva ari ivy'akamaro akazi nako nakubwiye uzokora uzogakore neza umutima uri mu nda kandi ndazobishobora ndakwizeye sawa izo mpanuro zose ndazumvise kandi nazifashe nk'ankamba nzozigumiza ku mutima ndakwizeye kandi sinzi urabona ndakwizeye ndazi yuko wakuze neza sinzotuma wicuza ico wamfashirije sawa nzokunezeza kandi nzogushimira imana idukinze kuramba yego
Halo Sherite, sawa she meze neza ga mukunzi mfise. kuri meze neza nawe ni sawa Ndagukumbuye. nanje no kuri ndagukumbuye Nariko ndiyumvira nkano masaha uyu munsi yaba ari gahunda yacu yo kuri ka kagezi, nariko ndakumbura ibihe byiza byacu. kuri ka kagezi sha Co numva no kuvugisha. nukuri urakoze nanje ndagukumbuye kweri Gusa kandi nyene nashaka ndanakumenyesha ko nashitse neza. Imana yarakoze kukuzigama Meze neza kandi nyene umbabarire, nabanjije kubwira umuvyeyi nkishika kugira ntasimba umutima. Urabizi ko imitima yacu ikuminikana ntameze neza, ndazi wari kubimenya. Ariko byasaba ndanabikubwira ku muntu. Yego nasanze bakomeye, hameze neza, n'umuji nyene bashamiye hatari ngo muhura n'ibihinda, urabizi hari iwacu nyene n'igare. Bakuribona nyene wari umukire wo ku mutumba. hatari Urazi ko kwa Ruzoviyo nyene ariho bari bafise igare. yewe mukama uraje ubonera ibiguruka Sha mukunzi wanje, ibiguruka vyose wapi, nta kintu vyohindura kuri jewe, urabizi urukundo ndagukunda. ndagusavye wibuke ivyo twasezeranye Hanyuma shi n'akazi nyene naragatanguye, biriko biramera neza, nta minsi ngahe ndahamara, ariko nyene nashikiye ku kazi. Imana ishimwe Mu minsi ninahembwa je nzokugurira agatelefone keza kugira tuze turavugana kuri WhatsApp, ndakuraba yewe gaye WhatsApp nzoba ndi uwa mbere ngaho ku gatumba aho byakabereye ni kera mukunzi wanje, Imana izotwishura. nukuri zobikora Ibintu bizomera neza, ariko wumve ko ndagukumbuye cane. nanje ndagukumbuye nukuri ndaryohe kandi no kumva n'ijwi ryawe, maze utuyinite turagoye n'akariro burya agatelefone n'akaraje kwa Pierre ubwira kashiriyemwo umuriro agatuye mu kanya Sinje nzobora ndakubonye, oya gusa reka kurira nukurishe amaso yanje arakumbuye kukubona. tuzosubira tubonane humura ndagusavye reka kurira ndagusavye nanje basi ntutume ndira Sheri umupira ugareka kurira nukuri nanje utuma ndira nukuri ndagusavye yo ndakurondera hanyuma, ndagusavye, sawa basi ndagukunda nanje ndagukunda she kandi nzokwama ndagukunda, uzohora uzirikana isezerano. nukuri she ryasezerano n'ubu ndacaririnze humura nukuri Ni wowe mu mutima wanje, ni utanga n'ubuzima bwanje ku bwawe, narabikubwiye. yo urakoze she nukuri nanje nuko urabizi basi she ndakuririmbire basi bice bihera Basiririmba urukundo ruracariho dumwe mu bashobora kuvyemeza sinari nzi ko vyoshoboka muri iki gihe guhura n'unkunda nko kubikora Sheri urakoze. ndagukunda mbikubwira isi yose ibimenye ko ari wowe nihebeye ndagukunda sheri Nanje ndagukunda cane kandi urakoze kundirimbira. urakoze mwiza Ndagukunda urabizirikana, ego sheri kandi tuzoshika ku ndoto zacu. nukuri tuzozishikako hamwe n'Imana hamwe no gusenga nukuri tuzozishikako So bye mukunzi, reka ngire utwonja gutunganya. sawa sheri urakoze umunsi mwiza Bye mukunzi. urakoze cane Yego.
Shama buja nishimiye gusanga umeze neza nyene ingeno ndamuhira yabonye ne urabizi ko ubuzima ari hatari umuntu aguma yiruka ariko ndaravye ibintu nayo ndimo mbona biheze n'ingoga nje mvuga ati ndahaca ndakura munsi naguma mvuga nti ndamufashe ukuntu nza mwa kino gisagara cabo ntanze atangiye gusibuka bwiwe nubwo wamfata nta nakara wari kunje nyene ndabona arashaka vya biguturiye warabihevye none si kurya busutwa bwawe nararisa biraza ko Jesi ndimu hama rero festation ndabona kwera ahantu ukorera ni sawa ziko wahise undusha n'akazi kwera ndakurusha kuri ibintu ngaranza nzakora nzakorera ndawe karibu n'ukuri uzo nzi kunora amatango ariko nigihe uhamaze nturamenya kuja mu kibarabara kwera ndasohoka nkaca ngera ndaca mfata nk'akagare kakugitsaho canke imoto ku ruhande ndiko sinojoka sindabimenye ahagaze no higica umubwira ati ahagaze no ku ruhande umubwira ati ni hariya tingo ngaha muri ruhande haba rero ayandi makuru ku gatumba gute ayandi makuru ni meza ku gatumba naravugishije kuri telefone ndababwira ko nashitse eko na sheri wanje yahabwe nyene mu makuru yiwe ntiyasaze ko mutazananye Mumuji uramuzi nyene ivyagwa rukundo niki twarasezeranye biranka ko turekurana ibona nanje ndumva ko mu mutima kabisa hari ikintu kibanze kinini ari n'umuhungu bunyivugishisha ko namumva n'umuntu bwiharaza abantu urumva ko ndavuze ko se ndakabona mu isura ye bihindutse nkaca mbona sibona kandi kantu nkaca umengana ruzogusaza no kuri urumva no ku ruhome ndavye mbona isura ye urukundo nkuko ntako nkeneye n'ukuri twarakugize imbwa nyene imbwa ngiriye imbwa wacu ushange rusanzwe tuzogaragariza isi yose ko ariko namwe mwavuga ngo nta rukundo rukihari tuzobemeza ko urukundo rukihari kandi ariko uzotangaye niwataha usanga yarashize mu rugo makurata reka njye ntushobora guhinduka sawa njya n'uwanje naho hose umwana wundi shareka kwibwisha ndaguha akarorero kari hafi kandi umurega ntigashoboka naho isi ubona turiko yova hasi ikaja hejuru ibicu bikava hejuru bikaja hasi nta rukundo rwajeho na kimwe reka tubi hari akantu nkunda kuvuga ati igihe kizobitubwira amasisi ibyo nashaka rero tuvugane kwanza hari bimwe nagutuma hariya kwa mugenzi wawe byifashe gute bimeze gute bagwaye yihenyesha baravuganye gusa sinabivuze nkaho woba wantumye canke iki nabivuze nyene nko gutera story gusa bisanzwe kuntu nabonye yabifashe nabonye yego sinavuga ngo araguhahamukiye gose canke iki gusa novuga ko nabonye ko karimo ukuntu ariko si ibintu byihutirwa kubera yarababajwe kenshi aracafise igikomere muri we ngira niyo mpamvu atashimye kubyihutisha cyane kumwe nakubwira nyene ni kurya nyene kirazira guforcinga gusa nyene ntucike intege nico kintu nokubwira tu nukuri ndishimye cyane bimwe sinzi ko nshobora kugaragaza umunezero wanje ngaha ngo ubibone ariko wumve ko nishimye ko numvise basi wowe ko antekereza ko basafata n'umwanya mutoyi akafise ukundi kuntu wowe antekereza cyo numva ndavyishimiye rwose wenda hari igihe bizacamo zoshika thank you God nikushira mu masengesho nta kintu nanje ngiye gukora uko nshoboye kose isenga imana yanje kandi ndazi ko bizocamo bizokunda
igikuru nuko wizera urukundo umukunda nta bindi. gusa wumve ko Larissa ndamukunda do please ushobora kuvyumva wewe. Ariko basanga ari bya bindi byababa ngo umubona umuntu ugaca wivugisha ngo uramukunda ugasanga ni byako kanya. No Jesse ko biri ega kenshi no kuvuga abahungu bose ntabwo tumeze kumwe kandi imico yawe siyo ya mugenzi wawe, ariko je basi muri je ndazi nawe kenshi uramaze kubibona uko ngaragaza amarangamutima yanje, ndazi urabibona yuko je nawe ntegeza kuba ndamukunda kandi ndamukunda c'est vrai. Iyo mbyutse mu gitondo lakini nimvira gusa ubuzima nitanje mumuji biragoye uhuru n'abakuvuga neza n'abakuvuga nabi ariko wewe gusa keep on your dream baby. Focus my bro your dream is in a conta. Never give up to your dream. You must fight it bro. Wavuze kugira uko